data je mpagaze nshima Imana nshimira n'umukozi wacu umuvyeyi wacu je muyo misi heze mwiyo haciye nk'indwi n'igice umwana wanje nararyamye uwo musi biranka ko mvyuka ngo ngende kurondera ndavuga ati no musi reka nduhuke ariko hageze 11 umwana yaravyutse ararira ndaraba ikintu kimuriza ndabura harya rero bukeye ndavuga ati reka mvyuke umwana avyutse sanga kweri agapikiwe kavyimbye kanganuku birantera ubwoba boneretse bose baragira ubwoba ndagera kuri pharmacy barambwira ati ibintu byo dushoboye ncaniruka ngenda kwa muganga kwa ntiba barambarira ati aha naco twogufasha ibyo ntabyo dushoboye numva ubwoba cyane ariko ndiyumvira ati turafise umuvyeyi wacu yamatuba hafi nubwo bandungitse kuri pressereja sinjayo mbanza guca ku mukozi w'Imana naramanutse ndafata imoto ko byari biteye ubwoba umubonye waragira ubwoba ncandaza ngaha bariko barasengera abantu hari kuwa gatanu kweri barambaye hafi nahise ninjira umukozi w'Imana ariko arasengera abagwaye hariya ndinjira mu ngo ndumva ati honye amukore ko gusa iyo ngenda hose ngenda mukozeko kuko ndumva ko ibintu biza kugenda neza amaze guca imbere yiwe kweri Imana arahabaye naragiye yaciye hagarika bari karasengera caraza aramusengera ariko cangenda mfise umutima wo kurema ngeze kuri presere kuri wakarete kwanza ndabura umuryango bacabantuka ngo ninjire ngo murishiririje nanje ndangara sinarinzi ngo bacahango cibure bacaha abaganga ngereho barambwira ati none ibi bintu tubikora gute barahiga ukuntu babikora barabura barapima barafotora bararungika ngo baca bambwira ngo ubu muvura kwanza ngo ntari ngaha ngo wewe rindira nanje ndahagarara ndavuga ati je naciye ku mukozi w'Imana Imana yamaze kumuvugira kandi yamaze kumbwira ko atangorane reka nihangane burya ndahaguma banyakire gushika saa 8 banyakire saa 8 kubera nanje nagumye mu mbaraga z'uko yambwiye ati wewe wihangane mushikane murishiririje barabivyo bamugirira urumva je nzi ko baca bamusirama ariko ntibyari bikunda kuko hari havyimbye gose ariko ndihangana burya ruhageze saa 8 baca banyandikira imiti nta nakimwe bampaye atana kimwe bampaye nubundi ngumana ubwoba sinaterura sinagira uko umwana yagumarira burya romvuga ati umukozi w'Imana ko yamaze kumukorako nimba ari satani nimba nabadayimoni birarangira baca baranyandikira imiti 64 ndagana ndayibaza ndavuga ati reka ntashe nje kurondera amahera ariko ngeze mpanda ndavuga ati umukozi w'Imana yamaze kumusuka kwa amazi ntacyo bitwaye ndavuga ati nukuri Imana repentance irahari nagiye kuri ku mukozi w'Imana yamaze kumushira kwibiganza nimba ari bitero nimba ari kibiragera cyangwa mu kwizera nko mu minsi 2 naje mbona ahantu habyimbutse umwana yasubiye kuba muzima kandi bo bari bambwiye ko ari kugenda bakamwopera ariko kweri ndamushimiye cyane rwose yarahezagiwe amaboko yiwe yamukojeje ko kweri yarangiriye akamaro bari batanguye kumbwira 200 abandi 60 abandi amahera bashaka kunyandikira ku bindi bitaro nukuri ndagushimiye cyane rwose wamunyitaho keshi wamunyitaho cyane ndibuka umwana nigeze kuzana w'umushitsi ko wamubaye hafu ubu yarakize yarabaye neza ko ndabishima Imana iguha umugisha murakoze mufashe dukomera amashimana jewe nukuri naje ngaha ndushe ndemerewe nuko atamahoro mfise nukuri gitangaza Imana yakoze yankoreye muri iyi ndwi nukuri jewe naje kwa gatanu umukozi w'Imana Elize avuga ati nukuri abantu birigwa muhira bicaye wongera baryama nukuri Imana igiye kubaha akazi nukuri je naraye mbonye igitangaza cy'Imana ubu ndadandaza nukuri naraye ndosa akazi nukuri igitangaza cy'Imana ndashimiye n'umukozi w'Imana ndashimiye n'umugere wacu nukuri naraye mbonye igitangaza cy'Imana muri ishengero rya repentance hama ibindi ikindi naco nukuri umugere wacu kwa Mungu yasengeye amazi asengera n'agatambara nukuri ko Imana naye mbonye igitangaza cy'Imana nukuri ubu ngiye no kudandaza ndakazinga kunyene hagashira kumeza nukuri ubu ndadandaza abakiriye baraza nukuri ndashima aho numva umusonga hose aho nja hose ngena ndakajanye numvise umusonga ngo ngace ndagashira nkajagira mu izina rya ushuhera nukuri nahora indoto nzinja
kanjana mu ruzi kanjana mu masoko nukuri ubu ndafata ndyamye nkaca ndakazingura nkaca ndakaryambako nukuri usigaye ndota narose mbona umugere wacu azatubwira ijambo ry'Imana ngaha mwishengero ngene nukuri ndashimira Imana yo ngaha ndayishimiye nukuri umugere wacu ndamushimiye nukuri ndazadukorera ibitangaza bikomeye nukuri ndashimiye Imana yo ngaha ya repentance umve gushima kwa Imana ibintu bidasanzwe araronka amahera mu buryo bukomeye cyane afite iyo noti y'ijana. Sasa rero umunsi umwe barayimwiba yarababaye kurugera avuga ati iyo batuma banyiba ibihumbi 100 cyangwa 500 cyangwa miliyoni 5 hako banyiba akanoti kanje k'ijana twako kanoti ibintu kamaze kunkorera bisumba izo miliyoni 5 bavuze ati igituma bantwaye umugisha aha bantwaye umugisha yaguma ndondera uri hewe usubira usengera inoti yanje akumva umenga naho ndayisengera ihavitamera nka yayindi kubera yayindi ngo yari muri connection Imana yari yabivuze ndavuga ati wapakanwa kabivuze ni kakandi nubu ahubwo bihombeje cyangwa nabo bagatwaye hari gihe nabo bari bamerewe nabi batwaye umugisha kuko baziwe mu kirongo ubundi biranashoboka nuko rero uko none umuntu agutwaye inoti y'ijana atani cyayimaza nukuri iyerekwa n'ikintu gikomeye cyane ndazi ibintu twasengeye bigiye kubafasha mu buryo urumva ko yatanguye kumufasha reka twumve ntayi kurikira mufashe dukomere Imana amashi nande nagira shinga intahe ivy'Imana yankoreye Imana yankoreye ibintu bikomeye mwinondwi ibintu noshobora azantema wamore nanjye unzanira imatera ndegena ndagakubita kuri nyamatera nagabwe nanje kujya wazaniye agatambara kuri ko wajya wazaniye intebe nanje unzanira imatera nizaje Imana cyemba ni mashasha umva jewe ibintu mbonye mu mwaka wa 2020 nakajegeze nukuri je nukuri ibyo basi ntigeze muri ya myaka nari mu buja bwa shetani ubu niko ndabironkera mu Mana Imana ihabwa icyubahiro ndashimiye cyane gose munge Imana izoguhezagire izoguha imyaka yo kurambira mu bana bawe n'umudamu wawe iguha imyaka yo kuramba je hari gena ntera isengesho ndagusengera izoguha imyaka basi yo kurambira mu rushengero rwa repentance uzosaze basugendera ku nkoni uza muri urusengero rwa repentance Imana yo mwijuru rero ihabwa icyubahiro akazina kanje nitwa Manira Kizame